ibyashitse ingingo zafashwe mu gihugu eka n'ibyiza birahi iwanyu ariko abantu benshi batazi. Kaze kuri Radio Bonesha FM tubahaye ikaze. Tubaramutse twongere tubaye ikaze mu kiganiro mubivuze ku iki ni kiganiro kidasanzwe mumenyereye yuko kuva hatanguye ikiringo c'imyamamazo kubazoja mu matora tubashikiriza imigabo n'imigambi y'imigambwe urunani rw'imigambwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine azoba kwigenekerezo rya gatanu ruheshi uno mwaka turimwo ni muri ntumbero rero mu kiganiro cacu cuno musi twakira Vital Minani azokwitoza nk'uwigenga mu matora yimirije turaza kwakira nabo mu mugambwe Piebu badushikirize imigabo n'imigambi y'uwo mugambwe iganiro cacu cuno musi nkuko mumaze kubimenyera kiba mu mice ibiri mu minota ya mbere twakira Vital Minani azucane ku izina rya V8 atubwira imigabo n'imigambi yiwe mu gice ca kabiri twakira uwo mu mugambwe Piebu uyo nawe ni Deogratias Isanganiye umwami akaba hariwe arongoye umugambwe Piebu akanya nikadukundira turabaha akaryo ko kubaza abatumire ibibazo ku migambi bazoba bashikirije ikiganiro umujizwa na Christine Kamikazi Larissa Kaburahe niwe ariko aratuma amajwi abashikira mu kanya twakira umutumire wa mbere. Mbega Yakobo ivyo vyiyumviro bikurahe uratora ntore twitore indongo zizoturongora ere gutora neza ugatwarwa neza batora nabi naho ibaze nawe amatora ntatume tujyana amatora ntatume turwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe ntigutanya abavukana amatora. Dusubire tubahe ikaze kuri Radio Bonesha FM mwamaze kuvyumva ko twamaze kwinjira mu higaniro kidasanzwe ikiganiro tubashikiriza imigabo n'imigambi y'abazoja mu matora yimirije y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine kwigenekerezo rya gatanu ruheshi uno mwaka turimwo nkuko nemeje kubabwira umutumire wa mbere twakira uno musi ni Vital Minani azwi ku izina rya V8 niwe atubwira imigabo n'imigambi yiwazo kwitoza nk'uwigenga. Vital Minani tubaramutse twongere tubayikaze mu kiganiro. Murakoze cyane gose cyane cyane tubashimira ko maduhaye ubutumire. Egome kubatazi Vital Minani ninde? Vital Minani no mujene w'imyaka 27 avuka mu Kanyosha mu ntara ya Bujumbura na cyane cyane hariya muri commune Muha. Hanyuma nkaba narize amashuri mato ekole primaire de Busoro mu Kanyosha hanyuma niga secondaire lycée Direct Tanganyika ubunye nkaba ndi muri kaminuza kuri IGR mu mwaka wa gatatu. Nukuvaye ko ukiri ku ntebe y'ishuri. Yego. Uzokwitoza hehe? Uzokwitoza nserukira intara ya Bujumbura nk'uwigenga na cyane cyane ko ndimvukira ya Bujumbura. Uzokwitoza amatora y'abashinga amateka. Y'abashinga amateka nigenga. Kwereka wahisemwe kwitoza nk'uwigenga. Mbo impamvu nahisemo kwitoza nk'uwigenga nuko kenshi na cyane cyane twebwe ugwaruka mu migambwe kenshi ukunda gusanga bataduha umwanya wo kugira ngo natwe dukorere igihugu ugasanga twebwe ugwaruka baradushira inyuma na cyane cyane ko ari twebwe dushoboye dufise ingufu n'ubumenyi bujanya hisigeze no musi ugasanga mugabo badushira ku ruhande. Kwe kutahisemwe kuraba umugambwe woja mu kitoza uri mu mugambwe. Ava yuko nja mu kwitoza nigenga kumbure ko harashobora kuba ari imigambwe no nashoboye kuba ndimwo ariko narabonye ko kenshi abajene batadushira ku ruhande ariyo mpamvu nahisemo kugaragaza ivyumviro byanje nitoje nigenga. Wavye ko wiga muri kaminuza kuri Bigere mwiga iki? Finance et comptabilité. Ko ntumva mwe kantu ka politique kandi numva mumeze nk'umunyapolitike. Politique ntibisi kuvuga yuko ivyo wize ariho iyo wize politique ari mpamvu cyukuri bya politique jewe nk'abanzi cyane gose barabizi yuko ibijanye n'uburongozi ari ibintu namye ndimo kuva kera
kuko kuva mu mwaka wa mbere wa primaire gushika mu mwaka wa 13 namye ndi umurongozi mu ishuri sofu ishuri ryo mu wicenda we ryonyene ahandi hose namye nserukira abanyeshuri mu ishuri cyo bitwa delege nayo mpamvu ari byo nabandanije nkuko ari byo namanye kuva kera nta mugambi wowe ufise wo kuzoshinga umugambwe muri kazoza bo haracari kare nibaza yuko igihe kitubikiye byinshi uko ibihe bizoza biraza niko bizogana biratwereka uko tukwiye gukora ibintu Egome mwavyumvise umutumire ni Vital Minani alias Vewiti akaba rero nkuko arije kubivuga hazo kwitoza mu ntara ya Bujumbura Vital Minani urabize kuzo kwitoza mu matora y'abashinga amateka mu ntara ya Bujumbura abanyagihugu rero ni babizera bakabahunda amajwi mu bafitiye imigambi yayo Icambere na mbere tugomba kuba twosigurira abene gihugu nk'ico bitwa imigambi mugabo jewe ntemera ko ari imigambi ku mushinga amateka turemera yuko umushinga amateka vy'ukuri atari bimenye na politike nta migambi kenshi arangurira bene gihugu murabimenyereye ko abashinga amateka bicara ngaho mu kigobe babazanira amategeko bakayaduza intoki canke ntibaziduze turabizi yuko abashinga amateka nivyo barangura barasaba bashikiranganje kanaka canke babura amatari mugabo sibo bafise uruhusha rwa nyuma rw'ivyo bakora bene gihugu nk'imigambi rero twebwe ico twemera twokwitwa ko ari migambi nibatwizera bene gihugu tubabwiza ukuri ntituze tubabeshe ngo urumva ngo twabemera ibinibi atari byo dushoboye gukora tugomba daboro kwemera ico turi nibadutora tuzokora iki twebwe ico twemera nibatwizera nk'umushinga amateka agomba guserukira urwaruka mu ntara Bujumbura ekasugwaruka gusa kuko urukwavu rurakura rukonka umwana nibaza yuko ico twemera itegeko ryose rizozanwa mu nama nshinga amateka nkuko inama nshinga amateka rijejwe kwiga amategeko n'ayandi nk'uwigenga nzoraba daboro mbega iryo tegeko rije kubahiriza umene gihugu canke rije kumukumira ninasanga iryo tegeko vy'ukuri rikumira umene gihugu mu buzima tubayemo no munsi musanzwe muzi ko hariho ibitoroshe iryo tegeko vy'ukuri ntituzemera ko rirengana mu namashinga amateka ku ruhande rwacu rizoshobora kurengana kubera ko hariho abandi benshi bagemeye mugabo ku ruhande rw'iwacu tuzovuga ati vy'ukuri uko biri kose ritegeko muraraba neza rije rishimangira ibintu bitameze neza mu gihugu kugira ngo vy'ukuri rizorengane twebwe tuzoba twerekanye tutari y'umunwa n'iki kw'iryo tegeko ridakwiye ko ryorengana ico gihe rero nivyo tugomba kuba twovuga itegeko urumva kuduza cyangwa kwamanura uwo si umugambo ukoreba n'igihugu gusa wabaserukiye ntitubeshanye ngo n'umugambi ngo nzobubakira amashuri n'iki nta mushinga amateka akora ivyonye naho abikora arasaba rero tukavuga ati mu bijanye n'ugwaruka twebwe turacari bato turemera ko uko biri kose dufise ivyo twokora tugatuma igihugu gitera imbere ariko bakatwigiza inyuma nk'ugwaruka kandi dufise ivyo dushoboye baraturungitse ku mashuri kwiga hariho n'abagira bazosazana ubumenyi bwabo kubera iki usanga bataduha umwanya ngo natwe dukorera igihugu ubu turaheruka kumva itegeko ry'umushikiranganje w'intoro hagati mu gihugu riha ubushikiranganje bushika 10 bwuko bakura ku myaka 60 yo gukukuruka bagashika ku myaka 70 eske vy'ukuri murumva ko natwe tuzokorera igihugu ryari mu gihe nabo twosubiriye baguma biyongera n'indi myaka ko tubona ari twebwe tubangutse gushika no munsi uriyumvira ko ku myaka 70 azokora ibikorwa bimeze gute vyotuma ateza imbere igihugu nkuzo kwitoza rero mu matora y'abashinga amateka uzofasha iki kugira ngo ivyo uri kuravuga bitameze neza byo gushigikira urwaruka uzofasha iki kugira ngo urwaruka rushigikirwe jewe icambere na mbere nzokora kugira ngo urwaruka rushigikirwe naravuze ko tuzosaba leta abashinga amateka turasaba ntidukonfirma tuzosaba leta ko ubushikiranganje bwose bw'igihugu iyo buva bukagera butegerezwa kurosa akazi ababishoboye bakiri bato ku rugero rushimishije kugira ngo natwe mu buto bwacu n'ubumenyi twakuye ku ishuri tuze gushigikira ibikorwa by'igihugu nk'abakiri bato ico turacemera hanyuma ica kabiri aho tubaye turazi yuko hariho ingorane zihari zidasanzwe nka jewe hariya mu Kanyoshamba turafise ikibazo kidasanzwe c'amazi
amazi turazi niyo ava iyo ruguru muri Bujumbura rirara ariko vy'ukuri ko biri kose usanga batariko baritwararika abo twatoye twashize imbere kugira ngo ayo mazi ashike kandi atari n'ibintu byari bigoye twebwe nk'abigenga nitwatorwa turavuga ati tuzofata mu byo turiko turaronka canye mbere ni mu mushahara wacu bibaye ngombwa tuzovuga ati twese hamwe tuje hamwe nk'ugaruka tukiri bato n'abadukurira tuduge amazi turazi yava mugabo harabuze les volontaires zishobora kuba zoje hamwe kugira ngo ivyo none mu kubikora bizosaba yukurinda kuba uri umushinga amateka ubuhabuzi kugira ngo bikore ivyo nye gushika no munsi hariho ico ntashoboye kubera ko nkaje wijwi giwanje no munsi nkahondi hari ico nobwira mustantera adashobora kunyumva hari ico nobwira bura amatara adashobora kunyumva mugabo ni nabandi umushinga amateka nserukira bene gihugu babuza ayo mazi niki nzoshobora kubwira mustantera agashobora kunyumva ego me wavuze yuko abashinga amateka muri rusangi bajejwe kwemeza canke guhakana amategeko wewe huzoba uri wigenga ubona ijwi yawe hari ico rizoshobora guhindura mu gihe uzoba wigenga vyose ni intango uno munsi ndashobora kuba ndumwe ariko muraraba neza ni ryambere mubonye abigenga bashika 10 mu ntara ya Bujumbura twizera ko uno munsi turi 10 iyindi manda turashobora kuzoba turi 70 ingahe ntitwoca twuzura ubunyene nkuko bavuga ngo nta uvuka harimo cyuzura ingobyi tuko turarondera fondation mu myaka iri imbere turashobora kuzoba turi benshi dushobora kuvugira bene gihugu itegeko bigakunda ko turi hagarika ari tadigiye ni kuvuga yuko rero abigenga bose ariko baritoza muri kino gihe mwifuza yuko bose boronka amajwi kugira muzoba musanga ivyiyumviro none uri kuraraba nkuko abigenga benshi muri twebwe baracari bato cyane gose intego dufise uri kurabiraba kenshi uza gusanga rimwe tuvuga ati natwe turagomba kunagura igihugu naho baguma badushira kuri nk'abakiri bato Egome kiganiro mwacumvise ni kiganiro kidasanzwe aho tubashikiriza imigabo n'imigambi y'imigambwe urunani rw'imigambwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine hazoba kwigenekerezo ya 5 ruheshi uno mwaka turimwo nko mwabyumvise rero umutumire wa mbere wacu uno munsi ni Vital Minani bamutazira V8 no ariko arashikiriza imigabo n'imigambi yiwe aho amaze kutubwira ibitari bike tubakanya kuko mwakura abafise ikibazo mu mubaza mwakura kuri 3977 Nigutanya bavukana ndi muto sindi gito narabonye vyinshi iyo himirije amatora amahavuka vyinshi abavamana amaraso bagiye hehe abakurana amenyo baciye hehe bagashinge n'abarukoti ivyo byose nivyabaye mwene gihugu bamaso sibari njabyiza amatora amasoko yabigura yarahombye nsigurira mwene gihugu bamaso sibari njabyiza amatora bimamara natume turyana Mwavyumvise yuko turi kumwe na Vital Minani alias V8 no ariko aratubwira imigabo n'imigambi sinzi ko hari umunywanyi ku murongo mwiriwe umunywanyi yamaze kuva ku murongo mwakura kuri 39 77 35 94 39 murakura mubaze ikibazo canke intererano mufise muterere uwo turi kumwe hano umutumire wacu wa mbere hariko arashikiriza imigabo n'imigambi akaba hari wigenga hazokwitoza mu matora y'abashinga amateka yimirije nkuko yabivuze hazokwitoza mu ntara yagutse ya Bujumbura hakaba ari Vital Minani batazira V8 akanya nakanya kuko mugira ico mubarije umutumire canke ari interano mutanga murahawe ikaze kuyitanga ni kuri 39 77 35 94 35 batora nabi naho ibaze nawe amatora natume turyana amatora natume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe nigutanya
gutanya abavukana amatora ntatume tujyana amatora ntatume turwana amatora atume tutumvikana. hari umunywanyi ku murongo mwiriwe n'amahoro muri bande mutwakuye muri he? Onesiforo mu bimbi. Onesiforo imubimbi mwumvise umutumire turi kumwe? Ego. Muramutse n'imbaraga bazo mubaza Mahoro. Amahoro. Hama. Ego. Ramutse intege ahubwo nuko worabana twebwe bato dufita inyuma tuvugira. Ego. Mwifuza ko yo bavugira mu bijanye n'ikiga Onesiforo? Bo umutekano ku bantu bato urabura. Ego. Urakoze cyane Onesiforo. Ego murakoze. Ego me Vitali umunywanyi wacu ari mu bimbi yitwa Onesiforo avuze ati abanyagihugu bato muramutse mutogwa mwoza murabibuka cyane cyane mu bijanye no kubakingira umutekano ivyo murose amajwi hari ico bishoboye kubikorako. Ego arakoze cyane Onesiforo nukuri twashaka tubamenyeshe yuko uko biri kose tuzoba twaserukiye bo nibo bazoba badushizeho nta kibazo na kimwe cyo haba mu gihe batwize tukabashira imbere ngo tucirengagize ico kibazo umutekano turabizi ko wamukenewe mu bijanye n'iterambere ry'igihugu atawuhari usanga bigoye nibaza yuko turi hamwe twese bizokunda yuko vy'ukuri duserukira abo abadutoye mu kubaza hirya no hino ibibazo bafise. Ego me mubandanya kutwakura kuri 39:77 mwiriwe umunywanyi yavuye ku murongo asubira gerageze kuri 69 77 35 94 murakura nimba mufise ikibazo mubaza umutumire wacu canke intererano akanya nakanyu turi kumwe na Vitali Minani alias Vewiti ni wariko arashikiriza imigabo n'imigambi yiwe akabazo kwitoza nk'uwigenga mu matora y'abashinga amateka yimirije mu ntara yagutse ya Bujumbura akanya nakanyu turacafise iminota ishika kuri 8 atume tutumvikana kudasangira imigambi ni gutanya abavukana ndi muto sindi gito narabonye vyinshi iyo himirije amatora harundi munywanyi ku murongo mwiriwe ndagize mwiriwe n'amahoro nsabwe ndamunyabubanza uri uva ibubanza mwitwa bande nkaba nitwa Niyongabo Juvenal mwumvise umutumire turi kumwe ego muramutse n'imbaraga bazo mubaza ndagize mwiriwe nyakubahwa amahoro banyakubahwa mumeze neza turashima n'impore ego jewe ikindi kibazo nari mfise yari intererano mu byiyumviro byanyu musanzwe mufise kubw'ibyiyumviro byanyu mufite ndabye n'ubuto mu bitanguranyemwo mu gihe twoba tugize nk'amahirwe muri ibyo byiyumviro byanyu mufite ugashika ukabamwo mu giti cyemewe ndizera neza ko mu bikorwa mwaba mufite muba mubifitemo uburambe buzobaho mu myaka yanyu iri imbere hamwe n'urwaruka rwacu dufite muri kino gihe bibaza ibyiyumviro byanyu tunagusengera kugira ngo bice imbere kuko muzoba muri ko murabikora mu gihe mutegura kazoza kurwaruka mu bisanzwe uburambe murabufite shyira hamwe nk'ibyiyumviro kugira ngo abenegihugu tubyumve kumwe kugira ngo nubwo wigenga wumve intumbero zanyu kugira tugishigikire cyane mu majambo make muramuteye intege Juvenal yego cyane Juvenal ndamuteye intege kuko ubuto bwiwe buzotuma igihugu cyacu turimo gitera imbere urakoze cyane Juvenal twakwira ngaho ibubanza
Turabandanya kwakira ivyumviro vyanyu ni kibazo mubaza canke intererano ni kuri 39 77 35 94 turacari kumwe n'umutumire wa mbere twakiriye uyu munsi ni Vital Minani alias Vewiti azokwitoza mu matora y'abashinga amateka mu ntara yagutse ya Bujumbura. Vital uwigenga kugira ngo azoronke intebe mu nama nshinga amateka asabwa gukwiza ibice 40% mwebwe ntabwo mufise ko ivyo bice bishobora kuba ari umurengero. Ivyo ntivyigeze bidutera ubwoba na gato kuko ibice 40% nivyo namajwi umva kagoye mugabo turazi kandi ko abavyanditse nabantu kandi abo bavyanditse Imana yaturemye nibo yabaremye. Ivyo rero Imana niyo ihagurutsa abantu izi kwingene izo bigenza twe nitwogira ubwabwa 40% Imana yavuze birakunda ko bikunda. Imana ifite inzira nyinshi ikoreramo. Murizeye yuko muzoyashikana? Turavyizeye cyane gose, turavyizeye kuko nta kidashoboka imbere y'uhoraho. Ego bene Vital Minani batazira Vewiti ni wari kwarashikiriza imigabo n'imigambi yiwe. Mwakura kuri 39 77 35 94 ko bafise ico babaza umutumire wacu canke intererano hakanya nakanyu. Hari uwundi munywanyi ku murongo. Mwiriwe umunywanyi sinzi ko atwumva. Mwiriwe umunywanyi aga telefone ni kamukundi yasubira gerageze kuri 39 77 35 94 39 77 35 Mwiriwe na mahoro muri bande mutwakuye muri he muduza kajwi? Ndija ibukinanyana mu Cibitoke. Jean mu Cibitoke ibukinanyana mwumvise umutumire turi kumwe? Yego mwiriwe Hama nyakubahwa Vital. Yego. Kuri vote uri ku nimero zingahe? Ndi ku nimero 22. Sawa hama nagira nsabe umumenyesha makuru. Ansigurire neza hari icyo natahura. Izo karani porosa tw'igihugu hari byo bitazi ni ku ntara yose yagutse canke karani porosa zikisa. Ngira ngo Vital arabinsumbya wewe asanzwe abirimwe ngira yo bahinyisha. Ego karani pursa ni ku ntara yagutse ya Bujumbura igizwe n'intara zine za kera. Ego. Kubatoye bose utegezwa kuba ufise karani pursa. Utegezwa kuba ufise karani pursa kubatoye muri yo ntara yose ya Bujumbura yagutse. Kugira ngo azoshobore kuronka intebe mu nama shinga amateka. Urakoze cyane rero ndibaza no gushigikira indoto z'abajene. Yego urakoze cyane Jean ngaho mu Cibitoke. Dusigaje iminota ishika kuri 4 twakira umunywanyi umwe canke babiri babangutse kuri 39 77 35 94 mubaza ikibazo cye muhagira ico muterereye. Mwumvise yuko umutumire twakiriye hari Vital Minani alias Vewiti nawe ariko arashikiriza imigabo n'imigambi yiwe mu gihe azokwitoza mu matora y'abashinga amateka mu ntara yagutse ya Bujumbura. Natume tujyana amatora, natume tugwana amatora, atume tutumvikana kudasangira imigambwe nigutanya abavukana. Ndi muto sindi gito narabonye vyinshi. Hari undi munywanyi. Mwiriwe na mahoro. Muri bande mutwakuye muri he mwegere telefone? Claude bakuye ndi Marambya. Claude mu Marambya mwumvise umutumire turi kumwe? Yego ni Vewiti. Ni Vewiti. Hari akabazo mufise mu mubaza canke intererano? Bagwa tumubaze migambi rifite uko diwe ndagifatiye kure. Kumbure kuko umwanya ari muto yoca ku mayange bikuru vuga nk'imigambi ibiri.
Nciye ku mayange icambere na mbere twemera itegeko ryose rizoza mu namashinga amateka rije rikandamiza umene gihugu iryo tegeko tuzogerageza dusigure ko iryo tegeko ridakwiye kurengana. Ica kabiri tuzosaba ko ubushiranganje bwose bw'igihugu butegerezwa kuha akazi ugwaruka rukiri ruto bakibishoboye bakiri bato kugira ngo natwe dukorera igihugu nkuko dufise inguvu n'ubangutsi n'ubumenyi. Claude ngirango yavyumvise hari maranda sinzi ko akiri ku murongo. Egome Claude yamaze kuva ku murongo ngira yumvise imigabo n'imigambi ya Vital Minani alias V8 akabazo kwitoza mu ntara yagutse ya Bujumbura. Umunywanyi umwe gusa wa nyuma niwe twakira imbere yuko duca dusozera tukakira uwundi mutumire agira kabiri mu higaniro cacu ucuno munsi ni kuri 39 77 35 94. Sangira imigambi nigutanya bavukana amatora natume tujyana amatora. Bakire umunywanyi wanyuma muri kino gice ca mbere ca kino kiganiro mwiriwe. Umunywanyi haga telefone nikamukundiye Vital Minani mbere yuko twakira umutumire agira kabiri nakahe kamo utera abanywanyi bawe canke abanundi muri rusangi hanyuma huce ubwira abariko baratwumviriza abifuza kugutora bazokumenyera kuki uri kuri nimero zingahe nimba hari bibaranga mu bimenyeshe kugira ngo abifuza kubatora bazoshire kumenya ingene babatora. Murakoze cyane akamo notera abanwanyi banje canke abarundi bose nuko bagomba kudushigikira nk'ugwaruka natwe abavyeyi bacu turabubaha mugabo nabo bagomba kumenya ko dufise ico tugomba kuba twoshigikira mu bijanye n'iterambere ry'igihugu nkuko tukibishoboye nkuko baturungitse ku mashuri kurondera ubumenyi. Nivyo si twese tworonka ubuzi bwa leta ariko hariho ibisata bakwiye gushiramwo ugwaruka. Rero nsaba abanywanyi banje ko bose dukana niyonka kugira ngo baze baduhunda amajwi bizere ko ibidashoboka bishoboka ntimwihebure ngo karani purusa ni nyinshi oya bizoshoboka Imana ifise inzira nyinshi icamwo. Hanyuma uwifuza ushobora kuntora nsaba ijwi ni nimero 22 ku karata y'amatora yo mu ntara ya Bujumbura hazoba hariko ifoto yiwanje ndugije urutoki rusigura yuko vyose biva kuhoraho. Hazoba hariko ijambo tora Minani Vitali mu ntara yagutse ya Bujumbura. Ikindi hazoba hariko yazina abantu hazira ngo V8 rivuye muri Vitali Minani. Ni kuvuga ni Vitali V Minani niyo witi nijya abanyeshuri bakunda kunyita. Hanyuma nkavuga ati ni vyiza yuko mwitorera indongozi ntihagire uzosiba gutora ngo iki niki muze mudutore muduhunde amajwi. Egome yari rero Vital Minani batazira V8 niwe korashikiriza imigabo n'imigambi akabaza kwitoza mu ntara yagutse ya Bujumbura. Vital Minani tubashimire cyane kuba mwari mwitavye ubutumire bwacu. Murakoze cyane natwe dushimira na Radio Bonesha FM yashimye kuduha kanya kugira ngo dushobore kuba twoza kuyaga nabene igihugu twongere tuvuge ibitugenga twifuza kuzokorera bene igihugu. Egome murakoze cyane mubandanye rero mukurikira Radio Bonesha FM mukanya ndusha twakira uwundi mutumire wacu agira kabiri akabari Deogracias Isanganiye umwami harongoye umugambwe Piebu niwe mukanya acashika ngaha kugira ngo adushikirize imigabo n'imigambi y'umugambwe Piebu. Amatora natume tujyana amatora natume tujyana amatora natume tugwana kuva kwigenekezo rya 13 rusama kugeza kujya kabiri ruheshu no mwaka imigambwe inani z'imigambwe hamwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine ategekanijwe kwigenekezo rya 5 ruheshi uno mwaka bazo bariko bariyamamaza abashikiriza abanyagihugu imigabo n'imigambi yabo. Ni muri iyo ntumbero Radio Bonesha FM yabateguriye urukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe kuva kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 14 rusama kugeza
tuzokorera ku igenekerezo rya 2 ruheshi no mwaka. Muri ivyo biganiro bidasanzwe Radio Bonesha FM izobaha akanya ko gukurikirana imigabo n'imigambi y'imigambwe, urunani rw'imigambwe hamwe n'abigenga bazokwitoza mu matora yimirije. Muzohabwa akajya ko kubaza ibibazo ku byo bazoba bashikirije. Ivyo biganiro bidasanzwe muzobikurikirana ku munsi wa mbere, ku wa gatatu no ku wa kane kuva igihe cy'isaha 9 gushika igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo. Muzobikurikirana kandi ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatanu kuva igihe cy'isaha 10 gushika igihe cy'isaha 11 z'umuhingamo. Kaze nimutangwe. Amatora atume turwana, amatora atume tutumvikana, kudasangira imigambi. Ko ivyo vyiyumviro bikurahe? Uratora ntore twitore indongo zizoturongora. Ere gutora neza ugatwarwa neza, batora nabi naho ibaze nawe. Amatora atume turwana, amatora atume turwana, amatora atume tutumvikana, kudasangira imigambi nigutanya abavukana. Amatora natume turwana, amatora natume turwana, amatora atume Dusubire tubaha ikaze mu kiganiro kidasanzwe, ikiganiro mwivuze ko iki ni ikiganiro mumenyereye ko kiri mu rukurikirane rw'ibiganiro tumaze iminsi tubashikiriza muri kino kiringo c'imyamamazo, aho tubashikiriza imigabo n'imigambi y'imigambwe, urunani rw'imigambwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomune hazoba kwigenekerezo rya 5 ruheshi uno mwaka turimwo. Tukaba rero uno munsi nkuko mumaze kubimenyera twakiriye abatumire babiri, umutumire wa mbere arasohotse, ubutwakiriye umutumire agira kabiri nkuko namejeje kubibabwira. Ni Deogratias Isanganiye umwami, akaba arongoye umugambwe Piebu. Deogratias Isanganiye umwami, twaramutse twongere tubaha ikaze mu kiganiro. Ndabaramukije, amahoro y'Imana kandi ndaramukije na bose bazakurikirana ikiganiro. Yego me Deogratias Isanganiye umwami, murongoye umugambwe Piebu. Mu mugambwe Piebu muramukanya gute? Mu mugambwe Piebu turamukanya tuvuga tuti tugira ishaka, hanyuma abandi bagakibishira bati twese, kuko twebwe kuja ku kivi kandi tuzagenda tawusigaye inyuma. Tugira ishaka rero twese. Yego mu mugambwe Piebu uzokwitoza hehe ku rugero rungana gute? Umugambwe Piebu muri amatora y'2025 tuzokwitoza mu makomine abiri. Hari komine ya Gitega yagutse, hamana hakaba na komine ya Musongati yagutse. Niho tuzokwitoza mu bajenama b'amakomine. Ntimuzokwitoza mu matora y'abashinga amateka? Oya, twabanje guhera hasi. Ku batazi umugambwe Piebu ni umugambwe watanguye kwemererwa gukora ryari? Ku batazi umugambwe Piebu witwa Piebu mu majambo y'igifaransa avuga ngo Parti pour l'indépendance économique du Burundi. Abanyeshaka mu Kirundi ni umugambo wemewe n'amategeko guhera mu mwaka wa 2025. Mbere mwana ashaka mu 2025 twaragiye mu matora nk'umugambo nyene Piebu. Hama amatora y'2010 twaciye tuja mu runani rwitwa Serate Humura. Hama mu matora y'2015 n'amatora y'2020 twari mu runani rwitwa Kopa. Hanyuma mugabo ubu rero twasubiye kuza nk'umugambo wigenga witwa Piebu w'abanyeshaka tuje mu matora. Yego mwavuze ko rero umugambwe Piebu uzokwitoza mu matora y'abajenama b'amakomine muri komine Gitega no muri komine Musongati, hamwe rero abanyagihugu bo bizera bakabatora mu bafitiye imigambi iyahe? Twebwe igihe abanyagihugu twizera bakadutora bakaduha amajwi akwiye, no kuvuga yuko tuba turonse akaryo ko kurabo duserukira imbere y'amategeko no mu mirimo ya misi yose. Umugambo rero Piebu nko navuze ni umugambo umaze igihe, uramaze imyaka ishika 20 uramaze imyaka ishika 20 uri kurakora. No kuvuga yuko turafise imigabo n'imigambi atari mike twategekanije. Hanyuma imigabo n'imigambi tugiye niyo tuje gushikiriza kugira ngo abantu bayumve,
hamaze baduhunda amajwi uko aya matora y'ibihumbi 2025 hari andi matora ari imbere azoba yimirije kubandanya no kuvuga dufise amajwi akwiye ntaco kizoze ko zobana tugatera imbere mu ntuzeye mu kuyamamaza hakuru mu migabo n'imigambi y'umugambo Piebu mwarabonye uko twebwe isanamu yacu iriko isanamu y'umukiza ya Yesu Kristo. Iyo sanamu rero no kuvuga yuko twebwe ubwambiro turemera Imana cyane kandi twitwabanyishaka nta wundi twemera afite ishaka rirenze atari we kandi turamuzi twaramumenye kandi turamugendera muri byose na hose. No kuvuga yuko ubwambiro tuzokubahiriza amategeko y'igihugu kuko twarabonye yuko kutubahiriza amategeko y'igihugu no kutubahiriza amategeko y'Imana ari byo bituma abene igihugu bama mu ngorane no mu ndyane. Hama mu bijanye n'ubutunzi mu mugambo Piebu turemeza yuko abarundi ahakuru tutaratangura gukora kuko imirimo nka yose nta murimo wovuga ngo uyu murimo warakozwe warakoretse ku rugero rushimishije haba namba twere tuvuga yuko nko mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi ari kugwiza bimwe by'akarorero umwimbo na cyane cyane tubereye ku biterwa njabuka amazi nabyo si bishasha tuza kurondera ni yakawa ni cacayi ni ya pampa ni itabi hama ibikaju n'ibindi biterwa. Hama mugambo kurikira turavuga yuko mu gihugu cyacu Burundi imigwi myinshi y'abantu atacikora yirikwa yicaye idashobora gukura amaboko mu mpuzu ngo ikore mbere wanashaka byarabaye nk'akamenyero aho igihugu cyose usanga abantu bari kumarigara bikaba ibintu bisanzwe aho usanga abanyororo bashika ibihumbi n'ibihumbagiza uharuye amahera bajya ku munsi ya leta turamaze kuyaharura n'amahera menshi cyane aho usanga abanyeshure mu buraro bafise mwana ashaka n'amatongo n'imana imbwa y'amatongo ataca bariko arakora iyo ni inzira ya mbere yo kugwiza umwimbo ku rugero rwo hejuru. Hama umugambo kurikira mu gisata cy'ubutunzi nyene nuko ari uguhagarika ibintu by'ibidandazwa biva hanze kandi ibyo twabivuze kuva kera mugo byaranse kumvigwa twebwe tuvuga yuko nk'igihe bodutora iyo mugambi zo guma tushimikira ko gose cyane kugira ngo ibintu bishobora gukorerwa ngaha mu gihugu bireke kuva hanze bireke konona amahera y'agaciro. Turavuga cyane cyane nk'ibintu bikozwe mu nsato ibintu bikozwe mu ipampa tukavuga ibintu bikozwe mu izi mbuzi zitwa ibishweka cyangwa ibirato ibintu byose n'ibintu byose bishobora gukorerwa ngaha iwacu kandi bigafasha kudasesagura amahera y'agaciro. Turavuga nahakora ibifungurwa ibintu by'amata y'amafufu aza kononera aborozi kugira byanke yuko baduza umwimbu wabo. No kuvuga yuko ibi bintu byose byitwa ngo Dubai ngo mu Bushinwa ngo amasaro ministre ngo n'ibindi bitagenda ibyo byose no kubihagarika kugira ngo by'ukuri dukure hanze ibintu nkenerwa na cyane cyane nk'imiti yo kuvura bene igihugu kandi ishobora kubavura kandi igiciro kizimbutse. Hanyuma ikindi twavuze mu migambi yacu no gushinga inganda nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere kidafite inganda zikomakomeye. Twebwe turi hagati ibihugu binini dufise agataka gateye imbere karimo ibintu utunzi bwinshi cyane dufise amasoko yo mu bihugu by'ababanyi manini cyane yagutse nico gituma dukeneye inganda zikomeye kugira ngo ibyo bihugu tubanye duturanye dushobore kubirongera ko akarusho. Hama wundi mugambi tushikiriza ni umugambi yuko abantu benshi ari kubashira ku kivi hama amazi menshi y'igihugu tukayakoresha mu buryo butandukanye bunyuranye ko twavyanditse hasi n'ubutondagura ngo ndabihetse. Hama kandi tukavuga yuko ubutare n'agataka ari ibintu byo gushira imbere kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere. Ubundi mugambi twashikirije ni uje n'amakoperative ariko y'igihugu mashasha tuzoshiraho cyangwa tugashimikira kuri asanzwe ahari mugo tukayaha intumbero yuko bazakora ibintu byofasha abene igihugu gutera imbere. Aha turavuga cyane cyane nk'uko nk'ayo makoperative ku mitumba atezwa kuba afise imbuto zirobanuye yonyene akaba ariyo atanga imbuto zirobanuye. Twaravuze yuko nk'ibintu bijanye n'umwimbo w'ibitungwa mu gihugu
yarakamara amaza guko ibitungwa ntibishobora kurondoka guko aha mu gihugu wacu ntibaratahura umugambi w'amapfizi ntibaratahura umugambi w'amapfizi cyangwa se imbego uko bazita mu rundi rurimi kugira ngo ibitungwa byacu bishobore kurondoka. Ivyo bigatuma yaba imigambi yo kongereza ibitungwa mu gihugu bazana ibitungwa bitagira amapfizi, ivyo bitungwa byose bikaruhira guhona no guherengetera, mugasanga nta gitungwa na kimwe tugisigaranye. Twebwe rero tuzoshimikira kuri amakoperative tuyerengene yokora kugira ngo mwene gihugu yoroherwe ashobore korora ibitungwa vyiwe aronka imbuto vyoroshe atarinze gusinzikara. Ikindi gisata ni gisata kijanye n'imibano. Mu gisata kijanye n'imibano twaravuze yuko ahakuru ari kuzokubakira abene gihugu abato n'abakuze amazi y'uburaro mu gisagara. Byaramaze kugaragara yuko gutanga ikibanza mu gisagara kigatangwa kigahabwa umuntu, icyo kibanza kiba cononekaye kuko uyo muntu ntashobora kucubakamwo ngo aduze amagorofa akwiye kugira abandi bene gihugu baronka aho baba. Nico bituma uyo uteza ko umugambi wa leta atari umugambi w'umuntu kuko nta muntu yoshobora kubaka uburaro ngo ashobore kubesha abandi bantu bikunda. Hanyuma ubundi mugambi ukurikira nuko twabonye yuko abakozi benshi bahembwa badakora. Abakozi rero twabonye yuko bose ari kubahagarika mu mwanya muto atavyo gukwegura imyaka n'iyindi. Ni ibintu biharuritse kumenya abakozi bari ku kivi n'abatari ku kivi, ni ibintu bitofata umwanya munini kugira ngo abakozi ba leta bari ku kivi bashoboye kuronswa agashahara kisununuye. Muti kisununuye gute? Twaraharuye dusanga yuko nk'imbere y'amagume umushahara umukozi wa leta yahembwa uravye n'umushahara no munsi ahembwa 10 mariye, twasanze umushahara w'umukozi tushaka kuja munsi y'inshuro 10 kugira umukozi no munsi ashobore guhembwa abeho nk'uko yabaho imbere y'amagume 93. Ivyo bigatuma atabandi bakozi ba leta, abaganga n'abandi bama bariko barata imirimo, abigisha bagata amashuri bagata n'abana, hama abaganga nabo bagata ibitaro bakabitana n'abagwayi. Ivyo twasanze yuko ari ibintu byo gukosora kandi mu maguru masha. Ikindi twabonye nuko abahinga bacu abarundi muri rusangi turiga mugabo hari ahantu dutegerezwa kugeza ku buryo ubwo buhinga tugomba tuzokurondera mu Bushinwa, tugomba tuzokurondera mu Buhindi byo hagarara bigakorerwa ngaha mu Burundi na bene Burundi bonyene. Uwundi mugambi wa page n'umugambi tuzoshikira gose cyane kuko urafasha ugwaruka hamwe n'umugambi wa diaspora bazana imitaya mu Burundi. Ivyo twavuze ko tuzobishikira kuko n'ibintu bizotuma ugwaruka rw'u Burundi rushobora kwisununura. Hama kandi tugashigikira n'uyu mugambi wo kuronderera abakiri bato mu bihugu byo hanze hano bashaka kuja kwisumamwe hama bakagaruka bagapanga imigambi yabo ngaha mu gihugu. Undi mugambi novuga ni umugambi ujanye no kugabanya ikimanga kiri hagati y'abakene n'abatunzi mu Burundi. Hari ikimanga kinini cyane. Twe twaragira amahirwe turaca mu bihugu by'abasocialiste by'abakomuniste. Twarabonye yuko nta kamaro yuko umuntu yotunga ibintu by'umurengera hama bane bakabura aho bakika umusaya. Ivyo ni ibintu byo gukosora buhoro buhoro bivanye n'igihe tuba tugezemo. Ikindi nibijanye igisata gikomeye igisata kijanye aricyo canyuma ni igisata kizoba kijanye n'imigenderanire n'andi makungu. Igisata ca politike n'imigenderanire n'andi makungu ni igisata cyo gushimikira ko cyane gukona ico kiriko byose. Ubwa mbere turavuga yuko amasezerano yarusha yo kugarukana amahoro no kwimanisha abarundi mu mugambo Piebu. Turemeze ko amasezerano yo muri Myandagaro umwaka wa 2000 arayo gutsimbataza gose cyane kugira ngo zina murundi wese yumvemwo inzego zose zigize igihugu ciwe. Hari kandi amasezerano y'ubumwe bw'abarundi no kwanywanisha yatewe k'igikumu muri Ruhuhuma mu 1991 nayo nyine amasezerano
twapfunditse yuko tuzotsimbataza gose cyane kugira ngo umwene gihugu wese yumvemwo ubwene gihugu bw'igihugu ciwe ndihabe wandya wangura cyane ndihabe abo kuba mu Burundi nabo kuba inyuma y'u Burundi. Hanyuma yindi programme twashizeho ni programme yo kwigisha abarundi bahungiye hanze. Hari abarundi benshi cyane bahungiye hanze, hari abahunze kera, hari abahunze vuba, hari abahungiye hafi, hari abahungiye mu bihugu vya kure. By'ukuri ni kibazo nkoramutima twashize muri programme y'umugambwe kugira ngo abantu baze bigishwe hama bashobore gutahuka nabo nyene mu bwigenge bwabo no mu mwidegemvye ukwiye bari mu gihugu cabo c'amavukiro. Ikindi twabonye nk'umugambi ukomeye ku Burundi ni gishasha, ni uko Burundi bukeneye kugendegwa kugira ngo Burundi buronke amafaranga y'agaciro. Inyuma y'ivyo twoba twimbuye cyangwa dushora hanze, turakeneye amafaranga y'agaciro, amafaranga yo hanze azananye muri ba mukerarugendo. Ba mukerarugendo burya bazana amahera y'agaciro, amahera yo hanze, kandi bashaka kuyazana ku bwinshi igihugu citunganije neza. Twavuze rero yuko tuborohereze yuko tuzokura ikintu citwa visa kuri ba mukerarugendo bose bazogendera Burundi. Ikintu citwa visa kuri ba mukerarugendo bazogendera Burundi tuzogikura kugira ngo iyo bari hose bashobore koroherwa mu gushika mu gihugu cy'u Burundi. Kanatsinda amambasade y'u Burundi ari mu bihugu bike, byumvikana yuko kugira baronke visa bibagora kuzogendera iki gihugu bikaba akayobera abahinga. Yindi programme twashize imbere ni cyo gushira amasezerano mashasha ari hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu, kuko ari amasezerano y'u Burundi asanzwe ari kuva kera n'ibindi bihugu, mugabe amasezerano atakinini yatumariye. Tuvuga ko amasezerano ari kuzoyakura tugashira amasezerano meza y'ibihugu by'ukuri bituzanira akarusho. Yindi mugambi twabonye nuko politike mu Burundi ikwiye gukorwa kinyamwuga, igakorwa nk'abantu n'abantu bayizi, bazi iyo bava, bazi niyo baja. Abantu muri politike bakareka kwama bajuragirika. Nicyo gituma twatekanije yuko igihe bo twizera hama no matora yimirije bakatwizera rijanye no kwigisha politike y'ibihugu na zambuza makungu. Ikindi muri ico gisata kijanye na politike n'imigenderanire n'unandi makungu ni ibintu bijanye n'indimi. Twarabonye yuko indimi dukoresha mu Burundi dukoresha indimi nyinshi, hakuru tugakoresha ururimi rw'igifaransa. Ururimi rw'igifaransa twasanze yuko atahanini turujana gusuma mu mahanga, twarabibonye. Ivyo twabonye ntitwifuza yuko ari byo kwama ariko birashikira ugwaruka cyangwa se abana bazoreko baravuka muri iki gihugu. Twifuza yuko ico gifaransa cyogenda kigabanuka hama tugateza imbere ururimi rw'icongereza. Twarabonye ko ariko gufasha aba bene Burundi mu myaka izobiri imbere kandi bigatuma boroherwa. Ikindi undi mugambi ni umugambi wo hagati imigenderanire hagati Burundi n'andi makungu na cyane cyane ibihugu vya Buraya. Twarabonye yuko imigenderanire hagati Burundi n'ibihugu vya Buraya ni imigenderanire yo gutsimbataza gose cyane kugira ngo Uburundi buronke ivyo buteza kuronka mu bihugu vya Buraya nkuko amateka bitegekanya. Hariho uburyo atari buke, amafaranga y'agaciro atari make yoshobora gusahiriza igihugu mu migambi y'iterambere, haba mu kubakana cyane amabarabara y'amakaburimbo n'ibindi, ku buryo ayo mahera yataboneka usanga yuko bigiye gusa nk'ibigorana. Imigambi ikomakomeye ikatudindira bikanka yuko ishobora gutera ija imbere. Undi mugambi ngira ngo imbere wa nyuma ni umugambi yuko twavuze yuko tuzokuraho ibintu bijanye no gutanga amasoko ku banyamahanga. Ibintu byo kubaka amabarabara, ibintu byo kubaka amazu, ibintu by'urudandazwa rukomakomeye ngaha mu gihugu iwacu, iyo tubihebeye abanyamahanga ni ukuvuga yuko amafaranga yose igihugu kiba caronse ngaha, yaba imfashanyo cyangwa se yaba ideni ryafashwe, iyo haje gukora abanyamahanga amafaranga yose bayasubiza iwabo, bakenda bayatwaye mu mishahara
cyangwa se ego mu gahembo. Ivyo rero ni ibintu bidashobora gutuma igihugu gitera imbere. Tuvuga yuko abahinga b'abarundi igihe bazoba baramaze gushika ku rwego rumeze neza ari bazobikora kugira ngo ayo mahera twaronse hanze aze guteza imbere igihugu n'abene gihugu. Umugambi wa nyuma twavuze nawe ko twe twemera Imana namaze kubabwira twarayimiye kandi turayizi. Twaravuze yuko isi mu bisanzwe ntawo kwibagira yuko yaremwe n'Imana. Hanyuma yaremwe n'Imana abantu nabo baci bashira ku burimbi bayicako n'imbibe. Uravye rero izo mbibe nubwo burimbi aho bigejeje isi igeze habi cyane. Twifuze yuko isi izogarugwa, isi kabisi nziza, isi itagira imbibe n'uburimbi, amategeko akoroshwa kuburyo atamuntu yohoterwa ngo ntari mu gihe guciye mapfukire murakoze. Egome ni Deogracias Isanganiye umwami harongoye umugambwe Piebu niwe yariko arashikiriza imigabo n'imigambi y'umugambwe Piebu. Mwumvise yuko huzoja mu matora y'abajenama b'amakomine. Uwo mugambwe rero kabuzo kwitoza mu makomine abiri ya Gitega na Musongati. Deogracias Isanganiye umwami murashikirije imigambi itari mike mufitiye abanyagihugu mu gihe bo bizera bakabatora muzokwitoza mu makomine abiri gusa. Mubona ivyo muzoshobora kubishikako gute? Twebwe igihe abanyagihugu abenegihugu bo twizera bakaduha amajwi akwiye muri komine ya Musongati no muri komine ya Gitega, no kuvuga yuko muri ayo makomine tuba turonse inguvu z'ubwizerwa bw'abenegihugu ni programa yacu. Navuze yuko amatora atazogarukira mu 2025 harani matora yimirije. Twebwe igihe bazoba duteye intege tikizobuze yuko tubandanya mu bizoba bikurikira murakoze. Reka duhakanya abariko baratwumviriza baba bafise ico babaza umutumire wacu ni Deogracias Isanganiye umwami harongoye umugambwe Piebu nkuko muhejeje kuvyumva akaba ashikiriza imigabo n'imigambi y'umugambwe Piebu. Mwakura kuri 39 77 35 94 35 Batume tutumvikana kudasangira imigambi nigutanya bavukana amatora natume tujyana amatora natume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambi nigutanya bavukana. Imoto sindigito narabonye vyi. Hari umunywanyi ku murongo. Mwiriwe neza. Namahoro cyane. Muri bande mutwakuye muri he? Eric Mukanyosha. Eric Mukanyosha mwumvise umutumire turi kumwe? Mwagwa mundamukirize. Arabumva. Ndabaramukije. Twakiye cyane gose imigambi ya office. Kubera se n'imigambi myiza yo kugabanya imbohe. N'ibindi byinshi cyane adondaguye. Yego. Kurake mabohero kunageramiwe yuzuye. Ariko mu bantu bose basikiza imigambi akaba atano basikiza imigambi ko yo tenzera abantu bose bafunzwe. Ubwo umugambwe twawufunze cyane gose nta mugabo n'umwe bwajemwo. Afite ibintu byaje bikembenda na gukora cyenda nawujamwo. Yego be n'umugambwe Piebu ngira mwawumvise. Piebu nuko azisoza mu makomine gisaruguru yarapye yo kwigihugu cyose abantu bese bamutoye kabisa. Ego ubonye ukuntu imbohezi byayeho nabi. Abantu bese babuze kibavugira bamwe mu mapiano mu buso. Ariko twatugutonze umuntu ashaka kuvugira abantu nk'abo. Nkaje nafunze cyane. Ndamushimiye cyane. Urakoze cyane Enrique twakuye uri ngaho mu Kanyosha. Ego murakoze cyane ariko Ego Deogracias mwumvise ko umunywanyi wacu ashima umugambi ujanye nuko muzotezurira abari mwibohero kwiko umugambi mwawuyumviriye. Uyu mugambi twarayumviriye kubera yuko amabohero mu Burundi arimo abantu benshi cyane. Burya twararavye nibaro turanabifise ngene bingana na cyane cyane n'uburyo bakoresha mu kuba bwa misi yose.
hanyuma nuko y'abantu ari imfungwa burya haba hari ibintu bashoboye cyangwa se bize cyangwa se bashobora gukora nicyo gituma rero kushira umuntu mu ibohero agacererwa nyine ari imbohe aboshwe atari byo twe tuvuga yuko abo banyoro bose bazobandanya bakora bishura ibyo baba imyoro baciriwe mu gabo bakaja kukipi bagakora kandi bakabandanya bashobora kwiteza imbere. Yego me turabandanya kubakira kuri 3977 35 94 turi kumwe na Deogracias Isanganiye umwami arongoye umugambwe Piebu ni wari kwarashikiriza imigabo n'imigambi y'umugambwe Piebu. Hari umunywanyi ku murongo mwiriwe François Igitega mwumvise umutumene turi kumwe Yego namumvise muramutse n'imbaraga bazomubaza mu mazego Yego nabyumvaga ko kashobora gutezura abanyororo Igiko niyashikira n'ubutegetsi abanyororo bafunzwe 2015 n'ijya mu zumuko mu 2015 Yego mu 2015 Ibyo kuyameza cy'akintu cy'agatatu cy'umuntu nziza Ndibu kumengo isentare mu karere yarabejeje abanyapolitiki bazigagize bateje kujya mu zumuko none abafundiye iki gihe kandi sentare yabejeje arabona ko abanyashiki ubutegetsi azo barekura bafungiye mu mahoro atandukanye kandi bamerewe nabi kandi ubutumwa bwarabejeje hasi mugambi nabyo ko azo barekuza Ego murakoze cyane François twakuye uri Gitega Deogracias umunywanyi ari Gitega ati muri uwo mugambi wo kurekura abafunzwe abagirizwa ko bagiye mu myiyerekano yabaye mu mwaka wa 2015 hari ico muzobafasha mu bijanye no kurekurwa Twecho tuvuga nuko imfungwa zo mu 2015 cyangwa n'imfungwa zindi zose ni ukuvuga yuko ahakuru ni uko iyo abantu bapfunzwe batezwa kurengukishwa mu mwanya wemewe n'amategeko si byiza yuko kurenga amategeko kugira umuntu ashobore gufungwa umwaka imyaka 2 imyaka 10 atararengukishwa kugira ngo ashobore kuburana hamacibwe urubanza iyo rero acimaze gucibwa urubanza araheza akishura ibisabwa hama agashobora gusohoka agashobora gusohoka ntuzeye iryo bohero nukuvuga yuko ibindi nuko tumaze kubona nuko abantu bapfungwa baba muri 2015 baba nabandi bapfungwa mugo ntibigire barengukishwa bakaguma mu mabohero bakavundira mu mabohero twebwe hakuru nuko umwe wese mu kiringo amategeko ategekanishwa ataza kwitaba akaburana atsinda agasohoka hama nimba hari ivyari hanaho akariha nuko Ego mwavyumvise turi kumwe na Deogracias Isanganiye umwami harongoye umugambwe Piebu ni wari kwarashikiriza imigabo n'imigambi y'umugambwe Piebu no mugambwe uzokwitoza mu matora y'abajenama b'amakomine muri komine Gitega no muri komine Musongati duskaje iminota 3 gusa kugira ngo ikiganiro kirangire turakira umunywanyi umwe wa nyuma bangutse kuri 39 77 35 94 Tume tujana amatora atume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambi nigutanya bavukana amatora atume tujana amatora atume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambi nigutanya bavukana Umunywanyi wa nyuma mu higano cacu cuno musi mwiriwe umunywanyi ya telefone ntikamukundiye nasi uragerageze kuri 3977 35 mwiriwe Allo namahoro Nimhore muri bande mutwakoye muri he Jackson Mugasenyi mwumvise umutumire turi kumwe mwigize kure iradio niho twumvikana neza Ego Amacho nagomba kubaza uwo mutumire Ego uwo mutumire wacu harakintu yavuze ikijanye n'ukuntu ngo Imana yaremye isi ngo mugabo ngo abantu bayigira nyene uko bishakiye nyene ngo ibintu bijanye n'imbibe Sinzi ko ari uko bayakivuze ngira ngo nuko nyene
arabumva nabishure nagomba kumubaza wewe uko abibona yo bagomba kugira mu gihe yotorwa ibintu bijanye na afete sans frontiere imigenderanire sans frontiere sinzi rero nadusobanurire neza ushaka kubaza nimba ashaka gukuraho imipaka ego mereka abishure Deogracia Isanganiro umwami mwumvise ikibazo ca Jackson ari mu Gasenyi ati mushaka kuvuga yuko atamipaka izosubira kuba hagati y'ibihugu n'ibindi ego nagira ngerageze kwishura ico kibazo mu bisanzwe mu mugambwe Piebu twarabonye kuva kera yuko nkuko mubizi twarabonye ikibazo giterwa n'imipaka navuze yuko twe turi abantu bemera Imana turakijijwe Imana twarayimenye rero turona yuko ibintu byo guca imipaka n'uburimbi ari ibintu bizana imvururu bikazana ingorane bikazana n'intambamyi honyine nko ku Burundi mwamaze kumva iyo tuvuze tuti tuzokuraho amaviza kugira abamukerarugendo bose iyo bava kwisi mu bihugu byo kwisi nzima binjire ngatavyazi nubwo ko twe mupaka w'Uburundi tuzoba dusa nabagize gute nabawukuye hama nuko nyene tugenda tuja mu bintu by'ibibazo ubundi murana ko bavuga bati ibihugu biri mu karere bije hamwe ati ibihugu vya Afrika ni bije hamwe hanyuma habe Union Africaine Afrika ibe imwe hareke kuja ibintu vy'imipaka n'imbibe nukuvuga yuko twebwe twifuza yuko mu misi ya mbere no korosha amategeko ku buryo umuntu ahari atumva yuko ari nyuma y'urubibe cyangwa ahohotegwe kubera ngo ari ngo mu gihugu atari c'amavukiro murabona ko bahasiga n'ubuzima murabona ko n'igihugu gitera ikindi kikagitikiza kikakiyovya kikagifuta n'abantu bagatikira ngo nukubera ngo barenganye umupaka ibintu nk'ivyo twebwe nk'abantu bamenye Imana ivyo bintu sivyo ivyo nivyo kwigungira ko ivyo bintu nivyo kwigungira ko ivyisi twifuza yuko abantu boba kwisi umwe wese aho yifuza atabintu byo kumuhohotera agakurikiza amategeko yaho hantu abaherereye nuko twe tubitahura ego ni Deogracia Isanganiro umwami arongoye umugambwe Piebu abanyeshaka niwe ariko arashikiriza imigabo n'imigambi Deogracia Isanganiro umwami mu munota umwe gusa canke umunota n'amasegonda makeya muterakamo abanywanyi banyu mwongere muvuge nibiranga umugambwe Piebu abanyeshaka abifuza kubatora bazobamenya gute murakoze abifuza gutora umugambwe Piebu abanyeshaka muri kino gihe muri commune ya Gitega na commune ya Musongati zagutse muri commune ya Musongati umugambwe Piebu uri mu kibanza kigira gatatu hari kwisanamu y'umukiza muri commune ya Gitega yagutse isanamu ya Piebu ariyo sanamu y'umukiza igira kane twifuza rero yuko muri Musongati iyo nimero ya gatatu boyidutorera twifuza muri Gitega yuko ino nimero ya kane boyidutorera bagasidukana n'iyonka hama tugatera akamo abanyeshaka n'abarundi bose kuzokwitaba amatora kugira ngo amatora aho tugejeje tugeze ko ndamushimije cyane kwirya genekerezo rya gatanu kwezi kwa gatandatu bose baze bagende batore umwe wese mu mwitegimvyo atagitsure atagahato hanyuma tugasaba yuko mu mugambwe Piebu mwumvise yuko dufite amakomine makeya mwumvise yuko ubwo bashinga amateka tashoboye no kuhashika ariko bitatuvuye ko tukifuza rero yuko abanyeshaka bari mu zindi ntara no mu makomine yandi twaramaze gutera kamo nagira nsubiremwo umugambwe Piebu mu bisanzwe waragendanye n'uyu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kihatari gitongira guhera mu mwaka wa 2005 gushika n'uyu munsi twarasabye yuko abo bantu batazoronka batora Piebu mu ntara tutashizemwo bazoca batora haba amashinga amateka haba mu nama mpanuzo za commune bazoshira ku mugambwe CNDD-FDD murakoze Egomeni Deogracia Isanganiye umwami harongoye umugambwe Piebu abanyeshaka no yari mutumire wacu agira kabiri mu higano cacu cuno munsi yari ko arashikiriza imigabo n'imigambi y'umugambwe Piebu abanyeshaka Deogracia Isanganiye umwami tubashimire kuba mwari mwemeye kwitaba ubutumire bwacu murakoze cyane kandi ndabashimiye gose kwa mwashoboye kuntumira kugira nshikirize imigabo n'imigambi y'umugambwe Piebu
Ego murakoze cyane ikiganiro mwariko mugishizwa na Christine Kamikazi Larissa Kabura heno yariko ratuma amajwi abashikira nkabandi bashimiye mwe mwese mwariko murakurikira kino kiganiro mubande mukurikira ibiganiro bya radio Bonesha FM murakoze Kaze kuri radio Bonesha FM tubahaye ikaze Bonesha FM 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 Bonesha